Agatogwasa hariko araca amarenga yuko ashobora kongera agafata inko hakerekeza iy'ishyamba agaca atanguza umuhari ukomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yohangana na Variso Ndayishimiye nk'uko vyuma bigaragara. Ni mu nyuma y'uko rero amaze gusa n'abogozwa mu bigendanye no kwitaba amatora yimirijwe mu Burundi cane cane ay'abashinga amateka ndetse n'andi bategetsi bagiye batandukanye azosozegwa n'ay'umukuru w'igihugu azoba muri 2027. Amakuru yama aradushikira akomeje kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho akaba ariko arashimangira ndetse anerekana neza yuko Variso Ndayishimiye by'umwariko akomeje gutera indyane nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ku buryo abanyagihugu benshi batanguye kugenda barasaba by'umwariko uyu nguyu Honorable Agatogwasa gusubira iyo mwishyamba akongera agafata by'umwariko intwaro agaca arahangana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ni mu nyuma y'uko rero hamaze kugenda aramenyekana amakuru aremereye cyane ashimangira yuko mu matora yabaye muri 2020 yasize uyu Honorable Agatogwasa ari we rero by'umwariko atsinda ikibanza cy'umukuru w'igihugu ariko bikaza kurangira by'umwariko ataronse icyo kibanza amajwi agaca yibwa na CNDD-FDD. Nyuma yaraje kwambugwa umugambwe wiwe seneri by'umwariko uherezwa aby'umwariko Nestor Girukwishaka ndetse gushika ubu ngubu by'umwariko yarazi ko agiye guca yitoreza ikibanza by'umwariko canga se agiye kwitoza binyuze mu runani Burundi bwa bose ariko aca arabugozwa ndetse by'umwariko aca arahagarikwa nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho canke akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ibirimo biragaragara biriko biramusunikira ndetse bishobora kuzotuma ajya gutanguza umwari canga se agaca yifatanya by'umwariko n'abandi banyagihugu bameze bacyo nk'uko boma bigaragara. Nga mu Burundi benshi baramaganira kure ibiriko birakogwa haba muri politike yabo canga se by'umwariko ibiriko birakogwa na CNDD-FDD nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nyuma y'uko rero by'umwariko Prosper by'umwariko ajejwe arongoye umugwi ujejwe ibyo gutegura amatora mu Burundi yamara sigura ndetse yakanagaragaza neza yuko Honorable Agatogwasa adashobora guca by'umwariko yitoza by'umwariko mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru yoma aradushikira. Benshi by'umwariko barakomeje kugenda bahangayikishwa n'ibikomeje kugenda birakogwa ndetse n'ibikomeza kugenda biradusumira. Abatavuga rumwe rero n'umugambwe uri ku butegetsi bazokwitaba amatora y'abashinga amateka by'umwariko nk'abatora gusa batari abahiganwa by'umwariko bishikirizwa na Seni nk'uko vyoma bigaragara. Ibi byarababaje by'umwariko umushinga amateka Honorable Agatogwasa nk'uko vyoma bigaragara ndetse yaje kugenda aranasigura ndetse yerekana neza yuko ibiriko biratangazwa mu Burundi by'umwariko bishobora kuzotuma habaho ibindi bintu bidasanzwe ndetse hakaduka indyane. Turarabira hamwe bikomeje kugenda biravugwa muraza kunyemerera kandi tunagaruke ku biriko biravugwa mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Nyuma yuko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeje kuba urugamba ruremereye cyane ndetse rukomeje guhitana abuzima bw'abatari bakeya, amakuru yama aradusumira ndetse aratugera aravuga ko by'umwariko abarizwa mu muhari wa FDLR ugizwe n'abakozi honyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994 batatu muri bo rero baje kwishikiriza igihugu c'abanyi c'u Rwanda nk'uko vyoma bigaragara. Nyuma y'urugamba ruremereye cyane rukomeje kugenda ruribonekeza muri icyo gihugu c'abanyi ca Kongo nk'uko vyoma bigaragara. No rugamba bivugwa ko kandi ruhitana abatari bakeya biganjemo nabo muri FDLR ariko mu nyuma yo kubona yuko atacu bariko baragwanira ndetse banakuriye guca barataha mu gihugu cabo barahisemo gufata ingingo yo gutaha mu gihugu cabo nk'uko vyoma bigaragara. Kaze kuri mwese mutwumviriza munakurikira ibiganiro byacu by'umwariko kuba twumviriza bari mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura mugwa mukuru budandaji abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye Igitega kuva ku mugwa mukuru wa politike abari mu maprovince amakomine n'amavire agiye atandukanye ndabahaye ikaze. Ndabahaye mwiriwe mwese sange abanywanyi biganiro byacu abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini bari mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, igihugu c'abanyi ca Uganda, igihugu c'abanyi ca Tanzania, Kenya, Kongo ndetse n'ahandi abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Kaze kuri mwese by'umwariko abatwumviriza kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho agaruka ku mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.
ikaze kuri imwe mwese rero by'umwihariko abatwumviriza ndabahaye ikaze nimba ari ubwa mbere usenga byo nakwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Umukuru w'umugwi w'igihugu rero by'umwihariko wigenga ujejwe amatora mu Burundi Seni watangaje ko rero urunani rudende by'umwihariko rwo batavuga rumwe rero n'ubutegetsi Burundi bwa bose n'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL bazokwitaba amatora y'abashinga amateka n'abakenguruza amateka yimirijwe mu kwezi kwa 5 kuza by'umwihariko nk'abatora ariko atarabahiganwa. Ni nyuma yaho rero by'umwihariko ivyangombwa byose by'ugo runani rw'umugambwe bijyanye no kwitoza byanswe n'uwo mugwi w'inteko umwe mu batavuga rumwe rero n'ubutegetsi Charles Nditije ubu ngubu ari mu buhungiro avuga ko rero amatora mabi rero kurusha hagiye kuba amatora mabi rero kurusha ayabaye mu 2020. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko ibyaje kugenda biratangazwa nga mu Burundi byerekana neza yuko nga mu Burundi hakomeje kugenda harategurwa by'umwihariko intwaro mbi cyane. Hari benshi batajya umunwa bayemeza neza yuko CNDD-FDD ikomeje kugenda iragaragara nk'akamaramaza ndetse by'umwihariko nk'imungu iriko iramunga Burundi. Aha rero by'umwihariko byaje bica amarenga yuko by'umwihariko Honorable Gatogwasa ashobora kongera gukubitamo rero teni ya gisirikare ubundi akaba yotangira by'umwihariko gutanguza urundi rugamba nk'uko yahoze mu mashamba aragwanira ubwigenge bw'abanyagihugu. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwihariko mu kubona yuko uyu nguyu yicabwenge Honorable Agatorwasa ashobora guca by'umwihariko ararongora igihugu cy'u Burundi bigace biragenda neza kandi CNDD-FDD by'umwihariko ataho by'umwihariko ishaka kuba yojya yarakoze ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yomubuza amahirwe yose yo kwitoza. Ibi rero byaratumye benshi bongera gutekereza ko rero yoshobora kuba yosubira by'umwihariko mw'ishamba agatanguza urugamba rwo kubohera igihugu ari byo rero byoba inzira nziza yo kubohora Uburundi ndetse n'abarundi. Hari bamwe rero by'umakurikiranira hafi biriko biravugwa nga mu Burundi by'umwihariko bakemeza neza yuko iyo ariyo nzira nziza ishobora kuzomushita ku butegetsi mu gihe Evariste Ndayishimiye we akomeje kugundira ubutegetsi. Mu kiganiro n'amenyesha makuru niho rero Prosper Ntagwamiye yarabitangarije mu gisagara c'ubudandazi Bujumbura ahari by'umwihariko igicaro gikuru cy'uwo mugwi Seni. Umugambwe udashobora rero gukwiza ibisabwa ndasabye imbabazi kuko rero by'umwihariko ni amategeko y'urukino ntushobora rero kuja mwihiganwa bazokwitaba amatora nk'abarorerezi ariko atari nk'abahiganwa niko rero yasiguye. Kwigenekerezo rya 31 Kigarama guheze rero umugwi Seni wari watangaje ko rero ibisabwa byose kuri ugo runani rutavuga rumwe rero n'ubutegetsi Burundi bwa bose ari urubuga uri ku rubuga rero n'iby'umugambwe ukomeye cyane mu yitavuga rumwe rero n'ubutegetsi CNL wari by'umwihariko byari byantswe by'umwihariko ugasigura ko rero mu byo rero bahorwa harimwe rero kutubahiriza ibitigiri by'ubwoko n'ibitsina. Uwo mugwi nyine by'umwihariko wari watangaje ko urwo runani by'umwihariko rwasize ku ntonde rero abakandida batari rero mu migambwe iri muri urwo runani nk'uko byoma bigaragara. Amakuru aravuga ko by'umwihariko ntawe rwamiye by'umwihariko atariye umunwa mu kugaragaza neza yuko CNL ndetse na Honorable Gatogwasa ariyo ntandaro yo gutuma urunani Burundi rwa bose rwangwa. Honorable Agatorwasa yaratakaje by'umwihariko ubuyobozi by'umwihariko uburongozi bw'umugambwe CNL ariko ntiyatakaje ubunywanyi bw'umugambwe n'ikimenyemenye arasasa mu nama by'umwihariko nshinga amateka ku izina ry'uwo mugambwe rico kimwe rero n'abandi bantu bo muri uwo mugambwe bimeze hafi by'umwihariko uko nyine umugambwe CNL nuri rero muri urwo runani amategeko y'u Burundi ntiyemera ukuntu rero umuntu rero ko aba umunywanyi w'imigambwe ibiri carimwe niko rero yatomoye uwo mukuru rero w'umugwi Seni agenda arasigura. Ingingo zigamije gukumira Agatorwasa zirakomeje kugenda zibonekeza zerekana neza ko Evariste Ndayishimiye afise rero by'umwihariko ubwoba bw'uko yohiganwa na Honorable Agatorwasa agaca aramuhigika amutsinda nk'uko byobaye muri 2020. Charles Nditije by'umwihariko ari mu buhungiro ntaca ijya nino by'umwihariko itegeko
ricengarira amatora rirakumira rikaba rero akaga kurusha ibiri muri ryo nk'uko vyoma bigaragara. Inani z'imigambwe zirabujijwe kuko rero bivugwa ko inani zijaho rero mu gihe amatora ahamagajwe, rero nta mwanya muba rero mufise wo kwiyamamaza ndetse no kumenyekanisha urunani rwanyu mu gihe rero murindiriye ko rero amatora ahamagagwa. By'umwihariko ivyo bikorwa nkana n'abigenga nta kibanza bafise rero utegerezwa kuronka n'imiburiburi ibice rero 40% by'abatowe, kandi uwitoza yitoza ku giti ciwe, by'umwihariko ntashobora kuja hamwe rero n'abandi. Ikibabaje gusumba ategerezwa kuba rero amaze imyaka 2 imbere y'amatora atanze imihoho canga se yirukanywe mu mugambwe, niko rero bisigurwa na Charles Nditije, umwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi arongoye nibaba ajya UPRONA ritavuga rumwe rero n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Arongera ati muratahura murabe rero aho ndiko ndaraba nkuko rero bivugwa n'ingingo zigamije rero cane gukumira agatogwasa. Tuzi ingufu rero afise muri politike kuko birazwi ko yari yaratsinze amatora muri 2020, bose barabizi. Itegeko rigenga amatora ni irisubiza rero inyuma byose kuko rero atana kimwe rero by'umwihariko ritegekanya mu gihe rero hoba by'umwihariko habaye indyane z'amatora ku bwa Nditije muri rusange. Mu gihe rero habaye ingorane mu guharura by'umwihariko nta ngingo n'imwe ibemerera kwitwara canga se gusaba ngo bisubigwemo, by'umwihariko ntibibaho namba, niko rero bivugwa n'uyu Nditije wahize by'umwihariko ari umukuru w'abagwanyi akaba n'umukuru rero umugambwe seneri azwi nka Gatogwasa, yirukanywe ku burongozi bw'umugambwe n'umugwi w'indongozi zo mugambwe mu ntango za ntwarande 2024 bamwagiriza kuguma rero ku burongozi bw'umugambwe aho yanyaze amategeko. Ariko seneri by'umwihariko yemewe n'abategetsi b'u Burundi, by'umwihariko ntiyasizwe by'umwihariko n'ingingo ya seni. Ibyashavuje by'umwihariko Therese Manirambona umuvugizi wabo yarabwiye ibimenyesha makuru by'u Burundi kwa gatanu ko rero uwo mugambwe nawe nyene wituye senare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro ku bwa Manirambona umugambwe ugira kabiri by'umwihariko mu ngufu mu gihugu tushobora gusiba mu mahiganwa y'amatora keretse hashitswe ko by'umwihariko imigambwe ifise abanywanyi benshi ko rero itoja mu matora. Ibitoba byiza by'umwihariko mu gihugu citwa ako cirimwe rero intwaro rusange. Abona ko rero ingingo ya seni idafise rero ishingiro nk'uko vyoma bigaragara. Benshi baremeza neza yuko rero by'umwihariko seni yamaze kuba igikoresho cy'umugambwe uri ku butegetsi, abandi bakavuga ko ibyabaye nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aribyo bikomeje kugenda biribonekeza mu Burundi. Benshi baremeza neza ko kuba Variston Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi ari abanywanyi ndetse n'imitegekere yabo by'umwihariko ataho itaniye. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura amatora n'ibisata byawo mu ntara ndetse no mu makomine byashyizweho rero n'uruhande rumwe rero, niko Charles Nditije yibutsa ndetse anasigura. Imigambwe yose harimwe rero niyegereye CNDD-FDD bariyamirije ibara by'umwihariko bakerekana ko rero bahatiwe kwerekwa abagize seni rero basanzwe ari abanywanyi ba CNDD-FDD mu bice 90%, niko rero yasiguye amatora. Biboneka ko arimwo amabi nka yose ndetse n'ibipfundi byinshi. Nta barorenzi by'umwihariko mva makungu bazoba bahari n'ishengero by'umwihariko Katolika ryari gushobora rero kubyiyamiriza. Ntiryashizwemo rero by'umwihariko abamenyesha makuru nabo rero barabujijwe kuvuga ico arico cose cyitwa rero ko kiriko kigenda nabi, kiriko kirakogwa, ntibashobora rero kubikora. Abandi ho by'umwihariko bahakwa by'umwihariko gupfungwa canga se kwicwa. Muri make rero ni amatora arimwe rero ingorane z'ubwoko bwose, aho byose byaharuwe by'umwihariko byose byugaye. By'umwihariko rero ni amatora azoba mabi cyane gusumba ayo muri 2020, niko rero niko bibaye biravugwa n'uwo munyepolitike atavuga rumwe rero n'ubutegetsi Charles Nditije ari mu buhungiro kuva muri 2016.
benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibigendanye no gutegura aya matora azaba atarimo rero abarorezi mvamakungu ndetse n'abandi bagiye batandukanye, by'umwihariko ari ikibazo kiremereye cyane, ndetse bagagaruka ku kuba rero by'umwihariko abamenyesha makuru bamwe na bamwe by'umwihariko nabo batarekuriwe kuba botangaza ibyo bazaba bararonse cyangwa se ibyo bazabona muri aya matora. Ibi byose birateye umutima uhagaze, ndetse abatari bakeya bakaba bagaragaza ndetse by'umwihariko bakaba banerekana neza yuko ibiriko biragaragara ndetse n'ibiriko biratangazwa byose arakamaramaza. Aba rero by'umwihariko hariko abakomeza kugenda basaba by'umwihariko Honorable Agathon Rwasa ko yosubira mu ishamba agaca arafata imhoho kugira ngo acarahangana by'umwihariko n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. CNDD-FDD irakomeje umugambi wayo by'umwihariko wo kugerageza kugundira ubutegetsi, nyamara benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko atacyo yari yabagezaho guhera by'umwihariko muri za 2015 nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Leta y'u Burundi yaramaganwe by'umwihariko ku kuba rero itariko iratanga urubuga rwa politike rwisanzuye mu Burundi, mu nyuma y'uko rero benshi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko batavuga rumwe n'ubutegetsi baca bariyamirizwa cyangwa se bagaca by'umwihariko baramaganirwa kure nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko akomeza kugenda ashimangira ndetse yerekana neza yuko ibiriko biratangazwa ngaha by'umwihariko mu Burundi by'umwihariko ari ibiteye inkeke, ndetse benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ibiriko birategurwa na CNDD-FDD bishobora kwaduka ndetse bikazana izindi njyane ziteye ubwoba nk'uko byoma bigaragara, nk'uko by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biradusumira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mu gihe bikomeje kugenda biravugwa gutyo kandi by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harakomeje kuvugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Perezida Tshisekedi yarasabye guhagarika by'umwihariko umugambi wo kwica abanyagihugu cyangwa abaturage b'igihugu kiwe. Umuryango Amnesty International uharanira agateka kazina muntu by'umwihariko urasabye Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo by'umwihariko guhagarika umugambi wo kwica abashinjwa icyaha cy'ubujura, ndetse iki gihugu kigakora rero igihano cy'urupfu. Minisitiri w'ubutabera wa RDC Constantin Mutamba aherutse gutangaza ko abantu 102 bashinzwe rero ubujura bibumbiye mu mutwe rero wa Kruna wamaze kugezwa muri gereza zicungiwe by'umwihariko umutekano ku rwego rwo hejuru, zirimo Angenga, aho rero bategerejwe kwicwa. Uyu muyobozi yarabwiye abamenyesha makuru ko hari abandi bantu bashika kuri 70 nabo rero bagiye koherezwa muri izi gereza, aho rero bazaburanishwa bahamwa rero n'icyo cyaha nabo bakaca bazicwa. Abo bose barafatiwe mu bikorwa bihuriyeho rero n'igisirikare ndetse na polisi ya RDC mu kurwanya ubujura bwitwaje birwanisha mu mujyi wa Kinshasa, byahawe by'umwihariko izina rya Operation Ndobo. Umuyobozi muri Amnesty International by'umwihariko muri Afurika y'Amajyepfo n'Iburasirazuba Sarah Jackson yaratangaje ko Perezida Tshisekedi agomba guhagarika uyu mugambi bwangu kandi akabivuga ku mugaragaro. Sarah byo yaragize ati Bwana Felix Tshisekedi aragomba guhagarika bwangu kandi ku mugaragaro imigambi yo kwica abanyagihugu muri gereza ya Angenga cange ahandi. Inteko nshinga amateka irakwiriye kwemeza isubika ry'igihano cy'urupfu mu gihe rero hategerejwe ko gikugwaho. Amnesty International yaragaragaje ko kandi kohereza abantu muri gereza nka Angenga bihangayikishijwe kuko rero by'umwihariko isanzwe ipfiramo rero benshi bitewe no kubura ibiribwa bihagije ndetse n'indwara zibibasira. Leta ya RDC yarasubukuye rero igihano cy'urupfu rero muri Werurwe 2024 nyuma y'imyaka aregwa muri 18 gisubitswe. Yarasobanuye ko igamije kugwanya ibyaha birimo ubugambanyi n'ibikorwa bihungabanya umutekano mu mijyi by'umwihariko. Gusa imiryango mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu irakomeje kutsa igitutu isaba leta ya Kongo rero guhagarika icyo gihano by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeza kugenda biradusumira. Tugaruke ku nkuru rero nari nabararikiye nk'uko byoma bigaragara. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwaratangaje ko abagwanyi batatu b'umuhari w'iterabwoba wa FDLR
by'umwihariko mu gitondo cyo kwigenekerezo rya 7 Mutarama 2024 bishyikirije leta y'u Rwanda bavuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aba bagwanyi barakomoka mu karere ka Rubavu, bambutse rero ikibaya gihuza rero u Rwanda na EDC baturutse mu birindiro byabo bya Kibati muri teritwari ya Nyiragongo, barakomeza mu mudugudu wa Kigezi, akagari ka Kageshi, umurenge wa Busasamana. Ubuyobozi bw'akarere rero ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda, umuyobozi w'ako karere by'umwihariko mu burengero bw'u Rwanda yarabwiye Murindwa Prosper, by'umwihariko yarabwiye umuyobozi w'akarere ka Rubavu nyine mu burengero bw'u Rwanda, Murindwa Prosper, yaratangarije ikimenyeshamakuru cyo mu Rwanda cyandika dukesha iyi nkuru kitwa Igihe ko aba bagwanyi bari mu maboko y'inzego za leta y'u Rwanda, aho ziri by'umwihariko kubaganiriza kugira ngo by'umwihariko basobanukirwe iterambere ry'igihugu cy'ababyaye kigezeho ndetse n'indangagaciro nyarwanda. Yaragize ati tuba tubafise nk'abayobozi kugira by'umwihariko tubanze rero tubaganirize, tubamenyereze, tubaherera amakuru y'igihugu cyabo bagarutsemo mbere yuko rero tubarekura ngo bajye rero mu banyagihugu, kuko rero ni abantu baba baje by'umwihariko bamaze igihe baba mu kindi gihugu, baba mu mirwano, by'umwihariko turacyafise turi kumwe nabo cyane. Umuyobozi w'akarere rero ka Rubavu yaragaragaje ko aba bagwanyi bafashe icyemezo cyiza cyo gutaha, arasobanura ko rero batigeze bahungabanya umutekano ubwo binjiraga mu Rwanda, yizeza n'abandi rero bazaza neza ko bazoca barakirwa. Ubwo rero ubuyobozi bw'umudugudu rero bwamenyaga aya makuru bwo bwayamenyesheje inzego zibukuriye, by'umwihariko niko guhamagara inzego z'umutekano zijya kubakira. Mu byo rero aba bagwanyi binjiranye by'umwihariko mu Rwanda harimo imbunda 3 za AK-47 n'igikoresho cy'itumanaho rero icyombo kimwe. Aba bagwanyi by'umwihariko basize bagenzi babo bakomeje kwifatanya n'ingabo za RDC mu kurwanya umwari witwaje ibigwanisho wa M23 ukomeje gufata ibice byinshi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu agace kari kuvugwa ni Masisi, aho gushika ubu ngubu imiryango imwe n'imwe by'umwihariko ikomeje gusaba yuko by'umwihariko ibyo bice byasubizwa by'umwihariko leta. Uyu mwari uvuga ko udateze kuva mu bice byose wafashe kuko byaba biratangazwa. Mbashimire, dusubire amasaha ari imbere.